namwe bakunzi ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Mu nkundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Uruhusha rwatanzwe kuba Islamu rwo kubaga ibitungwa ngo rurafise ingingo mperekeza kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Bamwe mu bunguruza abantu n'ababatwara muri Atrabu bavuga ko amande batangishwa 100 ari menshi kufashwe yarengeje umuvuduko, bagasaba ko ibirometero bagenda byo kongerezwa. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Uruhusha rudasanzwe rwahawe Abayisilamu bwo kubaga ibitungwa mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru w'intama rurafise ingingo mperekeza zibwirizwa kubahirizwa kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Bivugwa na George Nkurunziza, umuyobozi mukuru ajejwe ivy'ubworozi. Tumukurikira. Kikiza gihuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi wo mu gushitsa umugiga wo gushingira inkingi ya gatanu y'ubwisilamu. Umunsi wama uhimbazwa uko umwaka utashe, ukaburangwa no kubaga ibitungwa, kubera ko umuryango w'Abayisilamu mu Burundi wasavye ushimitse ko bobafasha kugira bahimbaze neza uwo munsi. Leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwarabahaye urwo ruhusha rudasanzwe bwo kwegeranya ibitungwa no kubaga hagize ibisabwa. Ivyo bisabwa ni ibi bikurikira: kwegeranya ibitungwa vyatanguye ku igenekerezo rya mbere mu Kakaro bikazorangira ku igenekerezo rya 8 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2022. Kubibaga naho ikiringo ni kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku igenekerezo rya 12 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2022. Ibikorwa bijanye no kugura no kwegeranya ibitungwa mu bibanza vyategekanijwe bizokorwa n'abaserukira komibu ku rwego rw'intara, abajejwe intwaro ku rwego rw'intara n'ubuyobozi bujejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara. Ibitungwa vyaguzwe bizoshirwako ikimenyetso kugira ngo ntihabe ukwihenda. Gupima igitungwa kigihagaze canke cabazwe bizokorwa n'abakozi bajejwe gupima inyama bo mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, kandi izo nyama zitegerezwa gutekerwa mu miryango y'Abayisilamu. Ibitungwa vyose bizobagirwa ku macuniro azwi canke mu bindi bibanza bizwi kandi vyumvikanywe ko n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara hamwe n'abajejwe intwaro. Bamwe mu bunguruza abantu n'ababatwara muri Atrabu bavuga ko amande atangishwa uwarengeje umuvuduko 100 ari menshi, ahubwo bagasaba yuko bobongereza ibirometero bagenda. Desire Sindihebura. Mu gisagara ca Bujumbura aho twaciye imodoka mu kugenda urabona ko umuvuduko wagabanutse, mu kugenda bagenda buhoro buhoro. Ahegereye ivyo vyima bipima umuvuduko bita radar, kubabimenye bagenda buhoro buhoro cane canke ababibwiwe, kuko abagenda baranyaruka uko twavyiboneye baca bafatwa kandi bakavaho baciwe amande. Abo bunguruza abantu twavuganye mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko iryo hadabu ry'ibihumbi 100 ari nini, ibishimangirwa na Charles Ntirampeba arongoye Atrabu. Amande y'ibihumbi 100 twebwe mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, turetse n'amande y'ibihumbi 100 naho yo bari munsi yaho, tuyafata ko ari ikintu kinini cyane, kuko mu gisata iki gisata nama nabivuze kenshi ko ni gisata kidakora cyunguka. Urumva rero iyo haje ko amande naho nyene y'ibihumbi 100 bica bituma umutransporteur yarasanzwe akora tunguka, akora homba gusumvya mugabo. Ivyo rero bigaca bituma twebwe dutera kamo abo basanzwe banyonga ivyo vyuma, tubahimiriza ko bo kubahiriza amategeko. Abo bunguruza abantu basaba leta ko bobongereza ibirometero bagenda ku isaha, kuko 40 ari bike mu gisagara ca Bujumbura.
iyo ngingo mu by'ukuri twayakiriye neza, ariko ugiye kuraba umuvuduko wa 40 ngaha mu gisagara ni mutoyi cyane, bari bakwiye kutwongereza bakakwitsa nka 50. Uretse iryo hadabu ritozwa kwagize umuvuduko muremure ku modoka, hari n'ayandi mahadabu ategekanywa. Aha twovuga nko ku matelefone, kuwufashwe ariko aranyonga imodoka acibwa ihadabu ry'ibihumbi 50, nayo kuwutambaye umugozi bita sentire mu gifaransa akaba hanishwa ibihumbi 20. Kubibutsa imbibe batarenga n'ingene bigenza aho bakorera ni bimwe vyakoranije musitanteri wa komine Ntahangwa hamwe n'abunguruza abantu muri iyo komine. Ernest Niyonzima, musitanteri wa komine Ntahangwa, tumukurikira. Inama twahamagaye ni inama yari itunganijwe mu ntumbero yo kwibukanya abagendesha amakinga, amapikipiki mbe n'amabajaji, kugira tubereke za mbibe canke ibibanza bagenewe batabwirizwa kurengako. Hagati yaho duhejeje kubibutsa cyangwa kwibukanya imbibe canke bijya bibanza batabwirizwa kurengako, kwari kubereka ingene babwirizwa kwifata muri ayo mabarabara canke muri ivyo bibanza byabagenewe, kuko ahenshi twasanga bamwe ibituro barimwo bashaka kubifata nabi, ugasanga ahatonze amakinga, amapikipiki, amabajaji asa nk'ayugarije ibarabara. Rero tuvuye ngaha dusezeranye yuko impanuro canke kwibukanya ingene babwirizwa ubwabo kwigenza muri ivyo bituro, na cane cane mu ntumbero yo gukinga impanuka izina ziriya zohava zishika kugira bigende neza. Ingabire igizwe n'imashine nyabwonko n'ibiherekeza n'ivyo igisata c'ishirahamwe ONI citaho iterambere PNUD cahaye ikigo cyo guteza imbere imigambi mito mito FMCR. Kubwa Joyce Hakizimana arongoye ico kigo akavuga ko iyo ngabire izosahiriza byinshi. Tumukuriki. Duhejeje kwakira ingabire igizwe n'amamashini nyabwonko 33, 25 yo mu projet yitwa PADER n'amamashini 8 yo mu projet yitwa Paraye. Duhejeje kwakira kandi n'ivyo bijana ayo mamashini, hariho ama imprimante turonse 25 azokora mu 25 nyene na imprimante yisumbuye ikora ibikorwa byinshi bita imprimante multifonctionnelle izokoreshwa hano mu biro bya Fond de Rural. Twaronse kandi ingabire y'ama mashini yo kurungika ibintu ku bibambazi ayo bita retroprojecteur ashika kuri 4. Twaronse n'ama disque externe 12. Ivyo nivyo bizokoresha mu biro. Ayo mamashini 25 azokoreshwa muri projet PADER isanzwe ikorera mu makomine 25 mu mugambi wa Microcrédit Rural witwa Microcrédit aux pauvres économiquement actifs MCPA. Cyane cyane bizofasha abakozi bacu bari mu makomine 25 gutanga amaraporo binyarutse, gutanga amaraporo meza atamakosa arimwo binyarutse, kuko bahora bakoresha intoki cyangwa bakoresha ututelefone twabo cyangwa bakagana muri secrétariat public kuba atamashini bafise. Ariko none ntakoronse mashini, turizera ko ikigo kizogenda neza, bazoca baduha amaraporo nk'uko tuvyifuza. Mu gihe kuri uyu wa gatatu wa munsi wahariwe guhoberana no gusomana, bamwe mu gwaruka tuhaganiriye bakavuga ko ari byiza mu gihe uwo muhoberanye canke uwo musomanye mufise ico muhuriyeko. Bamwe mu minyabaga tuhaganiriye bavuga ko gusomana atakamaro bifise, abandi nabo ati bivana n'usomye uwo ari we nico muhuriyeko. Gusomana jenda binsigoro zibiri, nkuko gusomana gatatu kwitama amukasoma kabiri handi rimwe ubisoma umuntu uwo ari we wese mugabo mwiyumvanamwe. Ariko irya centrale bisoma umuntu mukundanye, tuvuga umukunzi wawe.
niyumvira kumusoma ntabwo politiki santrale bikwiye genda bisigura nkuko byari urukundo. Lenine Manariyo umuhinga mu vy'ingo n'imiryango aratubwira insiguro yo gusomana ndetse n'abo umuntu akwiye gusoma. Akenshi abantu bakunda gusomana ku minwa, ni ikimenyetso rero cy'uko uwo muntu aba yamuhimbaye. Iyo umuntu umaze kumusoma mu ruhanga umusoma iyo ashavuye, ni ikimenyetso cyo kumwereka yuko umukingiye. Kuzuru ni bizumbi, trahison bisobanura ngo ni uburyo bwo kwereka umuntu yuko utari honete nawe. Kumushatsi babisigura yuko ari umuntu witayeho cyane gushika no kutuntu duto atari yibaza. Ku gutwi bikunda gukogwa n'abantu baba bari hafi na hafi. Kuboko iyo umuntu akuramukije n'ukuboko hama ukagukwega ukagusomako byo bisigura ko umwubashe. Akavuga ko uretse ko agahombo ku batagirirwa amahirwe yo gusomwa hari n'ingaruka mbi ku buzima bwa kiremwa muntu. Ubwa mbere bwo ikimenyetso cya mbere ubuhomvye nuko gwa rukundo ntiruvaho ruringo rukure. Iyo rero utabikoze bigakogwa n'uwundi muntu nivyo bica bizana bya bindi usanga abantu bariko baracana inyuma. Abakenyezi benshi no bikunda gushikira iyo atari karasomwa abona ko mengo ntibamwitayeho. Iyo ahuye n'ubundi rashobora kumukorera ivyo akenshi uza gusanga no wa mugabo yamuhevye akagenda kuwo wundi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe gusoma umuntu ukaba uhimbazwa igenekerezo rya 6 mu Kakaro, ukaba watanguriye mu gihugu c'Ubwongereza 1990. Iyo nkuru duce turangiriza ko reka twishime mwese mwariko muradukurikirana. Shimira bagenzi banje badufashije gutokana ano makuru. Shimire no ahagarikiye ari we Felix Mugisha, sinokwibagira aho mu buhinga bw'ivyuma ari we Jules Boris Ingabire hamwe na Claude Nduwimana. Ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Ndabasabe kandi kuguma mutuba hafi mugire aho muba mwubahwe Imana baheza.